Bakunzi ba Horikana TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uw'imiryango yose mwisitirwa n'indimi zose, nejejwe no kuba imbere yawe kuri uyu munsi mwiza. Mwami Mana, nje kuri no cano kugira ngo nganire ijambo ry'Imana. Jenyene sinobishobora, ariko mwe muyera ni wabana nanje, ndazi ko bigenda neza, imitima ya benshi irafashwa. Rero ndakwihaye wese mwe muyera, ngwino ubane nanje, ngwino ndongore, ngwino nshoboze kugira ngo mbe igikoresho c'icubahiro. Data ndagushimiye kandi ndakurinaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Rero nagira ngo tuganire itandukaniro riri hagati y'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana. Ko uyu munsi umuntu uramubwira ko atari umwana w'Imana ntabyumve ntabitahure, ariko nagira ndakubwire ngo hariho itandukaniro hagati y'umuntu w'Imana n'umwana w'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice 8. Turasoma kuva ku murongo wa 14 dushikane ku murongo w'17. Turanasoma ku murongo w'igice c'9 dusome umurongo w'8 n'uw'9. Haravuga ngo ibyo kuba abana b'Imana, abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Niwe atuma dutaka tuti Aba Data. Mpwemu bwiwe abwirikanya na mpwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Amen. Murumva yuko ijambo ry'Imana ribivuze neza ko abana b'Imana n'abarongorwa na mpwemu w'Imana. Haleluya. Nabakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, mu bugingo bwabo, hama mpwemu yera bakamwimika mu mitima yabo. Abo nibo bitwa abana b'Imana. Abantu bose Imana yaremye, twese ku murongo twitwa abantu b'Imana. Ariko igituma duhinduka kuba abana, uduhindura kuba umwana ni Kristo. Haleluya. Abaremwe bose murabyumva atanumwe avuyemo n'abantu b'Imana. Rero igituma uyu munsi wewe witwa umwana w'Imana, hari uwabikwise, hari waguhinduye kwitwa gutyo. Haleluya. Haleluya. Watumye uvuka ubwa kabiri. Kuko iyo twizeye umwami Yesu Kristo tuba tuvutse ubwa kabiri. Umwe yari muri twebwe arapfa, hagasigara hari inde, hari akayo agashasha kavutse mu mitima y'abantu. Haleluya. Ibyo nabyo nta wundi atuma bishoboka ni Kristo. Igihe utaramwizera ngo umwimike mu bugingo bwawe, umutumire ngo aza kubera umukiza, yongera kubera umwami, uravuka ubwa kabiri. Ntushobora kwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose. Murumva? Sabaremwe bose, murabyumva. Abamwizeye bose ngo yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Urumva rero umuntu atuma uronka ububasha bwo guhindurirwa identite ni Kristo. Rero umuntu atamwimitse mu bugingo bwiwe, nagira ndaguhebuze ntihagere n'uzoguhenda. Ushobora kwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Kristo niwe wenyene yahawe ubwo bubasha. Haleluya. Niwe yahawe ubwo bubasha bwo guhindura abantu kuba abana b'Imana. Si umuhanuzi runaka, uwaronse ubwo bubasha uhawe n'Imana. Haleluya. Nawe nyene yabuhawe amaze kugira iki? Amaze kwemera gupfa. Haleluya. Amaraso yiwe akayadugana imbere y'Imana,
ati ngiki kimaze ntaze kugira nshobore guhuza umuntu n'Imana. Haleluya. Nuko Kristo yatse umuntu Satani, kuko muribuka ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ko Kristo yamanutse ikuzimu kuja kubohora abari bafungiwe muri paradizo y'ikuzimu, abakurayo. Haya Satani urufunguruzo rwa rupfu na kuzimu abona kuduga. Haleluya. Uyu rero niwe wenyine ashobora gukura dosi kwagiriza mu buboko bw'Imana, akavuga ati naka ahindutse icyarimwe gishasha ko yemeye kunyakira. Haleluya. Impwemu yacu yari yarapfuye, kuko muribuka ko Imana yabwiye Adamu ati niwajya kuri iki giti ati nugupfa uzopfa, igiti kimanyikanisha ikibi n'iciza. Rero Adamu yagize iki? Adamu yarapfuye. Hapfuye iki? Hapfuye impwemu yiwe, ntiyasubiye kuvugana n'Imana, kuko Imana yariza kubagendera ngo iminsi yose ngo kayaga ko ku mugoroba. Imana yagendera umuntu, ariko amaze gukora icyaha yatandukanye n'Imana. Haleluya. Rero ugarukana umuntu mu kibanza yari yarateguriwe kuva kera ni Kristo. Nawe bigenze gute? Umwakiriye ukamwimika mu bugingo bwawe, akakubera umukiza, akongera akakubera umwami. Niho ucuhindurirwa identite. Haleluya. Haleluya. Niho ucihindurirwa identite, ukitwa umwana w'Imana. Rero uyu munsi wewe ucumenya ikibanza cawe. Haleluya. Ucumenya ikibanza cawe, uramenya ngo uyu munsi ndi umuntu w'Imana canke ndi umwana w'Imana. Kuko murumva ufise ubwo burenganzira n'umwe, niwe yahawe ubwo bubasha bwo guhindurira identite umuntu. Haleluya. Haleluya. Ngo barongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, ngo kuko mutahawe mpwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Haleluya. Urumva Kristo amaze kuza mu bugingo bwacu, mpwemu w'Imana ba muri twebwe, hama tugashira ubwoba, tukamenya abo turibo, tukamenya identite yacu, ntidusubire gutinya, tukamenya ko Imana ari data. Haleluya. Imana ni data. Uyu munsi arakubwira ko Imana itabyara. Oya, Imana ni so, Imana ni papa, niba warizeye Kristo. Haleluya. Ariko utaramwizera birakugora kubyumva, kuko nibanga rikomeye. Haleluya. Ubiduhishurira ninde? Ni mpwemu w'Imana ba muri twebwe. Ngo kuko mutahawe mpwemu w'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Niwe atuma dutaka tuti aba data. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu. Mwumvise ngo mpwemu w'Imana abwiririkanywa na mpwemu ba muri twebwe. Haleluya. Ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ni impwemu zibiri, impwemu y'Imana iza muri twebwe, icizuri yacu kandi bigakomenya bikaganira. Haleluya. Hari umuntu wese n'impwemu, arafise mpwemu muri we, mugabo hari impwemu ipfuye izugwa nuko Kristo ayizuye igihe aje mu bugingo bwawe. Niyo ikivugana na mpwemu w'Imana bikakwemeza kuri umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Turi abana b'Imana bizeye Kristo. Ngo ariko ko turi abana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazwanya nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Haleluya. Bantu b'Imana, iyi nzira y'agakiza no kuri iragoye kandi irasaba byinshi. Rero kenshi turababazwa, ariko turabyihanganira ko tuzi ko imbere tuzogororerwa, imbere tuzoronka ubundi bwiza. Haleluya. Ngo naho imibiri yacu iri kwirababara, tuzoronka akaruhuko, tuzoronka ukundi gutabarwa, kugirirwa neza nitwashika mu bwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Tuzoruhuka tunezerwe. Iyi mibabaro twagiriye muri inosi, iyi miruho, izi ngwara, ubukene, ibintu byose ubona bidukikuje duhura nabyo, hari umunsi umwe ibi bizorangira. Kristo azane mushwara duhanagura amarira twarize, adukanda, atubwira ati ngwino muruhuke batoni banje. Haleluya. Rero muntu w'Imana, murumva ko kuba umwana w'Imana biraryoshe, kuba umwana w'Imana ni iby'agaciro kanini. Ndakwifuriza ngo ubigwanirire, ni iby'igiciro. Haleluya. Ntushobora kwitwa umwana w'Imana utizeye Kristo ngo umwimike mu bugingo bwawe.
haleluya. Ngaha ku murongo ku gice c'icenda umurongo w'8 haravuga ngo niko kuvuga ko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ariko abana b'isezerano nibo baharugwa nk'uruvyaro. Iri jambo ryariko riravugwa ku bana ba Isirayeli, kuko abana ba Aburahamu murazi ko yari afise abana babiri, umwe atari uw'isezerano ariko n'uwindi w'isezerano. Umwana ava kuri Sara ava kuri Sara niwe mwana w'isezerano, niwe mwana w'isezerano, ariko umwana ava kuri Ishimayeli ko atari we w'isezerano. Haleluya. Bisigura ngo abantu bose saba isezerano, kuko uw'isezerano n'uwemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe niwe mwana w'isezerano. Mugabo batamwizeye si abana b'isezerano. Rero n'abana ba Ishimayeli si abana b'isezerano, abana b'isezerano n'abana ba Sara. Haleluya. ngo niko kuvuga ko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ariko abana b'isezerano nibo baharugwa nk'uruvyaro, kuko ijambo ry'isezerano ariri ngo ikindi gihe nk'iki nzoza Sara yavyaye umuhungu. Mwavyumvise ngo isezerano Imana iramusezeranije, iramubwira ati ikindi gihe n'igihe Imana yazana n'abamarayika ije kurandura Sodoma na Gomora, basize bahaye isezerano Sara. Aravuga ngo igihe nk'iki niyo twagaruka muzoba waravyaye umwana w'umuhungu. Haleluya. Uyu niwe bariko baravuga umwana w'isezerano. Rero bantu b'Imana, nukuri ntushobora kwinjira mu isezerano y'Imana atari Kristo akwinjije mu isezerano. Haleluya. Kristo ni watuma aguhindura kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana. Ntushobora kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana utemeye kwizera Kristo. Haleluya. Haleluya. Ngo ube umwe nawe, ube umuvukanyi wiwe. Kristo ni waduhindura kuba abavukanyi biwe. Ngo uyu munsi ntakitwita abaja, ariko turi abana b'Imana, turi abavukanyi biwe, abamwizeye. Rero ikintu nkwifuriza muntu w'Imana, ndakwifuriza kuba umuraganwa na Kristo, ndakwifuriza kuba umwana w'Imana, ndakwifuriza kwitandukanya ukava mu kibanza kitari cyo kwemera kwimika Kristo mu bugingo bwawe, kugira ngo nawe uhabwe ubwo buntu abandi bagiriwe. Rero Imana yo mwijuru ikumpezagirira. Kristo umugororotsi, ndagushima kandi ndakuninahaza kutaturekeye inyuma y'urugo, ariko watuzanye mu ruhongore, waduhinduye abana mu rugo. Uyu munsi turi abana b'Imana, uyu munsi turabaraganwa nawe kubw'urukundo wadukunze, ukemera kwiheba we ukababara ugapfa kugira ngo urokore ubugingo bwacu. Mukunzi mwiza, ndagushimiye kandi ndaguhaye icubahiro, kuko uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Mu izina ryawe ryera Yesu umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.